Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba abarundi ko ubumwe vyashikirijwe kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 20 Rusama mwaka wa 2025 mw'Ijenda muri komine Rwibaga intara ya Bujumbura mu miyamamazo y'umugambwe CNDD-FDD. Umukuru w'igihugu yamenyesheje ko umugambwe CNDD-FDD watoranye igihugu mu gihe cari mu maganya n'amarira bitumwe n'uburongozi bubi bw'ico gihe, ariko ko ubu igihugu cahindutse. Yaciye asaba abarundi cane cane abanyagwibaga kumutorera neza abazoshobora kumufasha mw'iterambere mu guhitamwo umugambwe CNDD-FDD. Umukuru w'igihugu yibukije abaraho ibisata leta iriko yitaho mu kubandanya kuzamura ubutunzi bw'igihugu. Amahoro ni karahara mu ruganda ntibacura kabisa. Ico ni igikorwa tuguma twese tubumbatiye. Kugira igihugu c'abantu bafise umutima mu nda batekanye, ubutungane butuma umuntu yumva ko atunganiwe mu mutima, atawuguhonyora ku gakanu, atawukurenganya. Abarongoye abandi be n'abene gihugu kuguma begeranye. Ivyo ni ibintu bikomeye cyane. Igihugu gifise amahoro gishingiye ku mategeko. Iyo migambi ntimuze murondere, nimwamurondera gutera imbere, muronderere mu bisata bitarenga ni bisata novuga bishika 6. Ubwa mbere n'uburimyi. Uburimyi n'Imana ari Imana yejeje kurema umuntu yamushize mu murima ngo awurime yongera awuzigame. Ubuzima bwose buhagaze mu guhingura iyi si Imana yaturemeye no kuyizigama. Ntushobora kuvuga uburimyi utabungabunze ibidukikije. Igisata c'ubutare kikiryavuze, twasanze ariho hambere igihugu kironkera amahera, twari twarasamaye. Naho dushaka ko hinjiza amahera mva makungu mu gisata c'ubutare, ariko tuba dushaka guca dukora n'amahinguriro tuze dushore. Nzonezerwa cyane mu Burundi tutakikeneye biva hanze, ahubwo twebwe ariko dushora. Niwo munsi uzocamenya ko dushitse. Kandi birashoboka kuko dufise ubutare bw'ubwoko bwose. Turashaka kubuhingurira aha tukikorera ibintu byose twara dukura hanze. Hanyuma dufise n'ugwaruka rukerebutse ruciye ubwenge, kuko turamaze kuronka ubu ugwaruka ruhingura amahinguriro. Umaze kuronka umuntu ahingura ihinguriro, ubuzi ko igihugu kigira gitera imbere. Hari ikindi gisata abantu batari bazi kirimo ugwaruka rwishi, ni gisata c'ubuhinga bwa none no gutuma tumanako. Ico gisata naco kirarema itunga. Ikindi gisata ni gisata c'imico kama n'inkino. Hariho umwigeme yitwa Francine, kukuguru kwiwe gusa ubu ni mpuzamakungu, kandi yaciye ateza imbere igihugu kuko yarubatse laboratoire ikomeye cyane mu vy'ubuvuzi. Iki gisata rero mwarabonye ingene twitaye ku rutare kugira ngo twubake irya stade Intwari. Ubu kya kibuga ni mpuzamakungu, aho bukera turacinjira. Mugabo twarabonye ko hari inkino z'amaboko zitagira ibibuga. Nico gituma haje impande nyene burya twaramaze kubona aho tuzoca twubaka ikibuga c'imikino y'amaboko, basket, volley, handball, za karate, boxe, bose tubake aho nabo bazohora bakinira, kuko turakeneye inkino mpuzamakungu. Turi kumwe twese. Burya ubumwe ni ikintu gikomeye cyane. Ubumwe ni ikintu gikomeye cyane, abantu bagize urunani nta na kimwe. Noneho no mu ijambo ry'Imana arivuga ati mugiye hamwe musavye ikintu cyabera uko nyene. Hari ikindi gisata, umva amahinguriro yo yurumva ni tudahinguye ntaco dushobora gutera kwimbere. Igisata c'ingenzi, igisata c'ingenzi hagiye hangoma ndaharaba burya. Musitane sinibagiye, sitane y'umukike sinibagiye. Ubimodoka irashika. Rindira gatoyi hajya tuzohakora. Ingenzi muzobona nga muri akarere kanyu. Murabona amahoteli ariko araza. Hamwe Bujumbura yose cya gisagara muzokibonera aha iwanyu. Siriake Nshimirimana icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yagarutse ku migambi mikuru umugambwe washize imbere. Aha twogaruka ku bijanye n'indero, ahagira ati: ingingo yuko abana bose biga ku buntu mu mashure shingiro ni ntabanduka kandi irabandanya. Ihangiro nuko umutumba wose ufise ishure
umwana wese aronswe ubumenyi, ntihagire umwana arenza ibirometero 3 byabaye byinshi 5 aja ku ishure. Tugiye gushimangira rero politike y'indero irama yubakiye ku mbona kazoze y'u cacu ci Burundi, igihugu giteye imbere mu 2060. Tugiye kugarukira no kunagura amashure y'uburaro ku bana biga mu mashure yisumbuye. Inyuma y'inama ya komite nkuru y'umugabo CNDD-FDD, iki cabaye mu vyashikirijwe, kandi nyuma yaho abana barenga ibihumbi 10 bariyongereye ko bari basanzwe bari mu ndaro, kandi bizobandanya. Ibyo nivyo n'umuntu mbere yuko umwana w'umurundi adakura azi yuko uburundi bugarukira hajya garukiriza ikirenge muhiri wabo. Twifuza gushira ingufu zidasanzwe mu itunganya ry'inyigisho zishingiye ku myuga, kugira ngo abarangije amashure babe bashobora kwironkera akazi bonyene batarinze kuzera byose kuri leta, ahubwo bayunganire mu kugira imigambi ibateza imbere. Twaratanguye niyo tugiye kubandanya gushimangira indero kavukire kandi ndundi mu nyigisho zitangwa mu mashure. Vya bigo nkarisha bwenge by'ubuhinga nka kimwe abamaze gutembera cubatse Irusi mu ntara ya Gitega, bigiye kubakwa mu burere bwose muri izi ntara zose 5 zigize igihugu cacu. Mwijambo ry'ikaze umunyamabanga w'umugambi CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura Alexandre Ngoragoze yamenyesheje ko abanyabujumbura bajijutse kandi ko banaherutse kwinjiza abanwanyi bashasha bagera ku 40,737. Kabaye n'akaryo ko kwibutsa bene gihugu ingene bazotora umugambwe CNDD-FDD. Mwamenya ko ivyo birori vyari vyatewe iteka kandi n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi n'izindi ndongozi. Jumbura hose mu byumva gute aneka ijana kwijana mutanyerera na burunga ni sawa upuriza hejuru radio television turakunda cyane.